umunyeshuri wa kaminuza abwirizwa ko umuntu w'intungane w'ubutungane atarenganya abandi, atiba mu myanya n'imigwi ibikorwa bitandukanye by'urukundo, utwigoro, kuraba abagwaye n'abageze mu zabukuru no kwitangira ubutumwa muri paruwase byararangutse. Ndakengurukiye rero umukama we yantoye atari uko yabishoboye ariko yantoye ngo azonshoboze. Baratwakiriye neza cyane, baratubwira byinshi, baratubwira ati hariho amakorale. Asabe iyi paruwase iri ngaha nta diplome izobaha ya bakaloreya y'ubukirisu. Izi certificat muronse ntimuze zishira muri CV, sibyo? Mugabo nagomba ndabasabe iyi myaka 3 2 1 musigaje ngaha muri kaminuza y'u Burundi muze muyikoreshe ku buryo iyi sengero muyikuramo igisumba diplome ya bakaloreya. Impapuro zanditswe n'abantu zemeza ubumenyi aha dufise nyinshi, aha turose nyinshi, hatanzwe nyinshi, ariko twasanze dukeneye nyinshi zindi batabonye mu isengero kandi yariho. Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryandi, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Amakuru y'uno munsi tukaza kubashikana muri paruwase Mutima w'Ubwitonzi kuri Mutangaside, ahagire habere kwakira abanyeshuri bashasha muri kaminuza y'u Burundi mu muryango w'abakatolika, ndetse bagasezera abahora n'abasuku bakira n'abashasha. No w'Imana igenekerezo rya 11 Nzero umwaka wa 2026 habaye ibisikanya ry'abahora basukurira abanyeshuri b'abakatolika muri kaminuza y'u Burundi, eka ndetse bakakira n'abanyeshuri bashasha mu muryango w'abakatolika. Ibirori bikaba byatanguwe n'inkuka y'imisa yarirongowe na Patiri Arcade Nitunga, patiri mukuru wa paruwase Mutima w'Ubwitonzi benshi batazira kwa Ntabona, ari kumwe na Patiri Jean Bosco Sengiyumva. Siguro yiwe Patiri Arcade Nitunga akaba yasavye abanyeshuri bo muri za kaminuza kuba intungane. umunyeshuri wa kaminuza abwirizwa ko umuntu w'intungane w'ubutungane atarenganya abandi, atiba atagura amanota, agatangira igiturire kugira ngo amenye mu ishuri, atagira kuraje muri memoire cyangwa imiterezi, sibyo bareba. Umwigisha muri kaminuza atitwa ko umuntu atunganiriza abantu, agatanga amanota ya gusa mugabo ati impamvu umunyeshuri yayakoreye, agatanga amanota ya gusa mugabo ati impamvu umunyeshuri yayakoreye ngo ni uko bahana cyangwa bahana, ngo ni uko namubajikira ntabikore namusabye yatangikanze ngo cyo nanjye tuzohura. Kwanyura abigisha bameze gutyo si benshi bw'abariho. Umwigisha wa kaminuza ategerezwa gutunganyiriza bose, na cyane cyane akaba umuntu w'intangarugero, kuko niwatangura kurenganya abanyeshuri kurarenganya n'abaza kurenganya abandi ntibashika mu kazi bazogira ati abandi nanjye ndabikorera abandi. Ariko abanyeshuri sindabatumye kuja kwihora ibyo babagiriye mu ishuri umaze gushika mu mirimo ya misi yose. Abahejeje ibyo baba barimo mu ishuri ubisige ku muryango wa kaminuza, maze mutangure ubuzima bwiza, ubuzima bwiza, ugendere mu kuri, ugendere mu butungane. Inkuka y'imisa irangiye, ibirori bikaba byaciye bibandaniriza muri sare Bwenge Nyabwo. Akanyamuneza ku banyeshuri bo muri za kaminuza akaba ariko kagaragara muri ico kibanza. Amakorale atandukanye ya kaminuza y'u Burundi ariyo Korale Saint Thomas d'Aquin y'Ikiriri, Korale La Chandelle, Korale Marikia Umwenye Kivu ya Campus Mutanga,
hamwe na korale Voix des Anges yo muri kampisi Rohero, bakaba bari bateramishije abashitsi bari muri ico kibanza. Ahirondereye Barnabe akaba yavuze ivyaranguwe, muri ivyo hakaba harimwo ibikorwa vy'urukundo kugira amategeko azoba agenga ikigega co gushigikirana. Twaragendeye abakristu bo mu kigo c'Inyamugerera mu ntumbero yo kurondera ubumwe hagati y'abakristu bo muri kaminuza y'u Burundi i Bujumbura no mu gihugu hagati. Byarangutse ku wa 10 kwezi kwa gatanu umwaka turangije. Mu bigo byose twaragendewe n'urwego rukuru rw'imihari n'imigwi muri paruwasi yacu, bifashe mu mugongo n'uwararongoye imihari n'imigwi muri ico gihe bahasiga n'icibutso. Twarateguye abifuza amasakramentu atandukanye kumwe no kugaruka mu muryango, bongera barabironswa. Kandi muri twebwe harimwo abarangura ubutumwa bwo kwigisha icigwa c'ijambo ry'Imana mu mashure mato mato n'ayisumbuye barenga 200. Mu mihari itandukanye haratanzwe indagano ku bavyiteguriye kwa 28 kwezi kwa gatandatu umwaka turangije. Haratunganijwe bongera haraba inyigisho zo kumenyesha inkuru nziza ndetse n'imisa yo gukira no kubohoka ku civugo ngo ntako musi y'ijuru nta rindi zina abantu bahawe byagenewe kudukiza. Hari ku magenekerezo ya 17, 18 na 19 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2025. Twarakoze ibikorwa by'isuku mu kigo cyo kumutanga dushigikiwe n'ubuserukizi bukuru bw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Mu myanya n'imigwi ibikorwa bitandukanye by'urukundo, utwigoro, kuraba abagwaye n'abageze mu zabukuru no kwitangira ubutumwa muri paruwasi byararangutse. Abari mu myanya n'imigwi kandi baragize ingendo mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati yabo. Mutanga na Kamenge harabaye imigambi yo gusubiramo neza ibibanza byo gusengeramo mu gushiraho ibimenyetso biranga umuryango. Kandi twarashoboye gushiraho ikimenyetso cerekana ishusho y'umuryango ukoresheje amashusho y'ubuhinga bugezweho. Mu ntumbero yo gushiraho ikigega cyo gufashanya no kuremeshanya mu bihe bigoye, haragiyeho umugwi wari ujejwe kwiga amategeko y'ikigega cyo gufashanya ca CCI. Ugiye guserukira abanyeshuri b'abakatolika muri kaminuza y'u Burundi Campus Kiriri, Rohero, Mutanga na Kamenge, Kizito Serapio akaba yasavye ko bomushigikiza igisabisho ndetse n'uburyo. Abanyeshuri bashasha bakiriwe mu muryango w'abakatolika wo muri kaminuza y'u Burundi ngo barakenguruka ukuntu babitayeho bagishika mu kubereka imihari n'imigwi ndetse n'ubundi butumwa bwose buri muri iyo kaminuza y'u Burundi. Kugira amahoro ya Kristo. Naganze Kristo. Amazina nitwa Iratunezereje Kristo Talentia. Hanyuma ku bijyanye n'ikigo cya kaminuza, umuryango w'abakristu baratwakiriye neza cyane. Tumaze kuhashika abasanzwe bagejwe ubutumwa bw'abakristu barayike ngahanye ku kigo cya kaminuza y'u Burundi, baratwakiriye neza cyane, baratubwira byinshi, baratubwira ati hariho amakorale. Abaratu tumaze kumva ko hariho amakorale, umushefu w'amakorale yaraza agaca imbere yacu akaduha utunimero twiwe akatubwira byinshi, hama ugize ikibazo yaramwegera akamubaza cyane. By'ukuri twaranezerewe cyane no kubona dushitse ngaha tugasanga abavandimwe ubutumwa twahora tuburangura tukishika tukaburangura neza nk'uko byahora. Nukuri turishima cyane nk'abakristu bahora barangurira ubutumwa mu myingi itandukanye. Ubu turi mu kigo cya kaminuza turanezerewe cyane, nta ngorane nimwe tugira, baratwakira neza icyo dushoboye, impano y'umuntu bakatubwira ukungene bizoza biragenda, kubera ubutumwa bumeze neza. Tugira amahoro ya Kristo. Naganze Kristo. Hari benshi bazi yuko umuntu ashitse muri kaminuza aba aminuje mu vy'Imana adasubira no gusenga, mbega wowe mubwira iki? Oya,
tugire amahoro ya Kristo. Naganze Kristo. Umuntu ashitse muri kaminuza y'u Burundi ntabahevye gusenga, ahubwo abagiye gukomeza ya migenderanire yabitaniye n'Imana, kuko muri byo niho byose tubironkera. Ntawoshobora kwifasha wenyine ngo akore adashizemo ukuboko kw'Imana kutagiyemo. Ni ukuri icyo nobahanura ni uko boza bakajya hamwe n'abandi, nta guheba gusenga. Uhebye gusenga aricyo watorewe, ubundi butumwa ntibwoheza ngo buranguke neza nk'uko umukama abishaka. Tugire amahoro ya Kristo. Jewe nitwa Pfamesabe Jire, wamvuka muri diyoseze nkuru ya Gitega muri paruwasi ya Ndita. Ego nk'abakristu twaranezerewe cyane kubona twaraje muri kaminuza y'u Burundi. Ego nk'uko dusabye baragerageje kutwereka ukuntu twosenga, aho twosengera, amaparuwasi twosengerako, imigwi y'ubutumwa, imihari y'ubutumwa. Ni ukuvuga twaranezerewe cyane kuko twakiriwe n'abantu b'abakristu nyene, baratwereka inzira ihuma n'iyidahuma. Mbere ndetse tunabashimira kuko baratwitayeho cyane, baratwereka imihari, imigwi y'ubutumwa tubwiza gucamo, ndetse n'iminsi y'ibiteramo umuntu yoshobora kuza gusengera ngaha haye y'amahoro ya Kristo. Dieudonne Niyibizi yahoze arongoye paruwase Mutima w'Ubwitonzi, ubu akaba arongoye seminari ntonye yo mu Kanyosha. Akaba yasavye abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kurondera diplome isumba izindi, ariyo diplome yo twese turajana mwimvanemo mubaka ubumwe, gutegura ibikorwa hamwe. Izo ngendo twumvise muja hirya no hino mu butumwa muzibandanye, izo zarazikiriza nizo zatugeza muri Imana y'ishikino, namwe mubijanye murishikane ahandi, murishikane kure. Mu gusozera, murabarundi sivyo? Murabarundi muriko muriga kaminuza y'u Burundi. Nagomba ndabasabe iyi paruwase iri ngaha nta diplome izobaha ya bakaloreya y'ubukirisu. Izi certificat muronse nani muzishira muri CV sivyo? Mugabo nagomba ndabasabe iyi myaka 3 2 1 musigaje ngaha muri kaminuza y'u Burundi muze muyikoreshe ku buryo iyi sengero muyikuramo igisumba diplome ya bakaloreya. Murabyumva? Iyi myaka iminsi musigaje mwiga muri kaminuza y'u Burundi muze muyikoreshe ku buryo mwisengero uzokuramo ikintu gisumba agaciro urupapuro rwitwa diplome de bakaloreya, kuko mu buzima nibava ngaha uzosigara ukoresha cyane urwo rupapuro rwo mwisengero. Ubwa kabiri niho uzokoresha urwo rupapuro rwanditswe n'abantu, sivyo? None ahantu hose uzokoresha urupapuro rwanditswe n'abantu utabanje gushyira imbere uko wakuye mu isengero, uzosanga u Burundi atacu bikora gufasha. Impapuro zanditswe n'abantu zemeza ubumenyi aha dufise nyinshi, aha turose nyinshi, hatanzwe nyinshi, ariko twasanze dukeneye nyinshi zindi bataronye mu isengero kandi yariho. Murabyumva? None icyo twosumbya abandi uyu munsi ni uko twoza turavomera, tugenda bateragira hariya, tuza tuvomeza iki muheza bive ku mukara, tugenda bigisha, tuza kuvomeza ku paruwasi umukama heza kibiri tomora ibiri shikana ibiri sigura ibiri, kugira ngo neza nibagera aho bikoresha uzuba tumukamuti byandi baheza ababikoresha gute. Nayo diplome dufise nyinshi atacu ziriko ziradufasha. Dushaka diplome yawe izigomba bimwe mugaboyo, imwe mugaboyo, itara mu mwiza ntidukeneye benshi, ipfa kwaka gusa haca habona. Tugire Kristo. Kunzira Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryandi, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Tubakengurukire mwebwe mwese mwagumanye natwe mugakurikira ano makuru. Nimwibagire kufyonda kuri sabone kugira amakomantere, tukaba tuzosubira mu makuru yandi yo hanyuma. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira. Murakoze.